Bavukanyi ntore z'Imana, nshuti bagenzi mudukurikirana muciye kw'isamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ndabatumire mwese kwegera maradiyo yanyu kugira ngo tuzirikane iryo Mukama tuyagira kuri uyu musi wa kane w'idominika 26 y'umwaka C. Ekleziya iradutegekaniriza ibisomwa vyeranda tuzirikana na cane cane twibuka abamarayika barinzi bacu. Ibisomwa vyeranda rero tubikura kurikira. Igisomwa ca mbere tugikura mu gitabo c'Ihunguka, ikigabane ca 23 kuva ku murongo wa 20-23. Zaburi ni ya 90, nayo inkuru nziza bisanga mu nkuru nziza yashikirijwe na Matayo mweranda, ikigabane ca 18 kuva ku murongo wa 1 gushika ku wa 5 no ku murongo w'10. Yaga Mukama, umusavyi wawe ariko arumviriza. Ivyo dusoma mu gitabo c'Ihunguka. Muri irya misi Umukama yabariye Musa ati: nza kukurungikira umumarayika imbere yawe, akuzigame mu nzira, agushikane aho naguteguriye ikibanza. Uzumwubahe, umwumvire, ntihagire aho umwankira, kuko yokwanka kukurekurira ubugaba bwawe. Kuko izina ryanje riri muri we. Mugabo rero, niwamwumvira vy'ukuri, ugakora ivyo azokubwira vyose, nanje nzoba umwasi w'abasi bawe, nkagwanya abakugwanya. Umumarayika wanje azokuja imbere. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Umukama yabwirije abamarayika biwe ngo baguhagarikire mu rugendo rwawe rwose. Umukama yabwirije abamarayika biwe ngo baguhagarikire mu rugendo rwawe rwose. Iyo nkingiwe n'inkinzo y'uhangamye mw'ijuru, nkibera mw'irebe ry'umushobora vyose, ndibuka Umukama ari we mahungiro n'amirukiro yanje, Imana yanje nizera. Umukama yabwirije abamarayika biwe ngo baguhagarikire mu rugendo rwawe rwose. Nkako niwe azogukiza umutego w'umutezi, agukize n'ikibi c'urujanyi. Niwe azogukingira ikibaba, akubere amahungiro y'ukuri. Umukama yabwirije abamarayika biwe ngo baguhagarikire mu rugendo rwawe rwose. Si ijoro ry'agatunguramutima, si umwami wirasa ku murango, si akaranda gatema gatongora mu mwijima, si akavuna ko mu mashoka, muri ivyo vyose ntaco uzotinya. Umukama yabwirije abamarayika biwe ngo baguhagarikire mu rugendo rwawe rwose. Nta kabi kazokugobako, nta muvumo uzogera mu nzu yawe. Nanone yabwirije abamarayika biwe ngo baguhagarikire mu rugendo rwawe rwose. Umukama yabwirije abamarayika biwe ngo baguhagarikire mu rugendo rwawe rwose. Inkuru nziza Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Matayo mweranda. Muri irya minsi abigishwa begereye Yezu bamubarira bati: umukuru mu bwami bw'ijuru ninde? Yezu yakuye akana agashira hagati yabo ati: ndababwiye n'ivy'ukuri, mudahindutse ngo mube nk'abana batoyi, ntimuzokwinjira mu bwami bw'ijuru. Uzokwicisha bugufi akamera nk'aka kana, niwe asumba abandi mu bwami bw'ijuru. Ufata neza ku bwanje akana nk'aka, ni jewe abafashe neza. Murazigire umuziro, ntihagire na kamwe mukengera muri utwo twana, kuko ndabibabariye abamarayika babo bama imbere ya Data wo mw'ijuru bamwihweza. Dushemeze ijambo ry'Umukama. Bavukanyi ntore z'Imana, tuzirikane iryo Mukama tuyagiye. Uyu munsi ni ku munsi wa kane, itariki 2 z'ukwezi kw'icumi,
Ekleziya idusaba kwibuka duhimbaza abamarayika barenzi bacu, nkako nyene ku musi wa mbere twa twazirikanye abamarayika bakuru, none uyu musi naho twibuka abamarayika barinzi bacu. Turishimikiza abo barinzi bacu twaragijwe n'Imana. Abamarayika baraturagira, nkako nyene nico gikorwa Imana yabashinze. Mu rugendo rwacu nibo batwereka inzira n'imiryango yuguruye idushikana ku Mana. Bavukanye intore z'Imana, ubuzima ni ibarabara turimwo, bidusaba gufashwa n'abamarayika batugendanira, bakadukingira n'ububasha bwabo, batwereka iyo dutegerezwa kuja. Muri ubwo buzima rero bwacu hari ibibazo, ingorane zibiri twokwirinda. Ingorane ya mbere, kureka gufata urugendo tukaguma duhagaze. Bavukanyi, hari abantu benshi bahitamwo guhagarara canke bakicara mbere bakanka gutera intambwe n'imwe ku rugendo. Bene abo bantu ubuzima bwabo burahagarara, bakabura ico bakora. Bameze nka wa muntu dusoma muri Bibiliya mu nkuru nziza cane cane, yanka kudandaza italenta yahawe na shebuja, akaja kuyizikanya yabona mu kuzimu, maze akitekanira, akiyicarira, akabura ico akora, akibaza ko afise amahoro. Abantu rero benshi ntibazi gufata inzira, bashima gukirimbira hahandi nk'isekuro, baratinya kubita mu rudubi ngo ntacovamwo. Aho turaheza tukibagira ko uwutaco akora ntaco avamwo, kandi ijambo ry'Imana rivuga riti bazomwaka n'utwo yagira ngo arafise. Umumarayika murinzi niwe aheza akaza akatusuguma kugira ngo dutambuke, tugatambuka dushingura. Ingorane ya kabiri ni ingorane yo kwihenda inzira canke yo guca mu kajagari. Bavukanye, iyo niyindi ngorane duhura nayo mu buzima, ingorane yo guhusha inzira. Birashoboka ko tubikosora mu ntango iyo ugize Imana ukabibona ko wataye inzira, ariko bikagora kuyitorera inyishu iyo ngorane iyo umaze kugera kure mu rugendo. Hari n'ingorane yindi usanga abantu barataye inzira nziza bari barafashe, bagatakara burundu, bakaguma bajuragirika. Bakunzi b'Imana, umumarayika murinzi niho ari kugira ngo adufashe ku rugendo, ntituzimire kandi ntidute inzira, ariko bisaba ko dusenga tukamwambaza ngo aze kutubogora, kuko nitwe tumukeneye. Umukama adusaba kumuha iteka n'icubahiro. Bavukanyi, umumarayika murinzi aradufise kububasha, nukumwumviriza rero, tugatega amatwi ijya atubwira kandi tukarigamburuka, tukumviriza ivyo mutima mweranda tuyagira, ariko tukamenya ko umumarayika adufasha kubishyira mu ngiro. None bavukanye, twibaze, nongera mbaza uriko aratwumviriza wese, ubwo nyene turayagisha umumarayika wacu? Turamuzi zinaho? Turamwumviriza? Turamureka akadufata ukuboko ku rugendo? Umwe wese yisuzume yihe inyishu. Kenshi turagambararira abamarayika barinzi bacu. Bavukanye, umumarayika murinzi aratwereka inzira ishikana kwa Data. Igikorwa c'abamarayika kirahambaye mu buzima bwacu. Turetse ko badufasha ku rugendo, baranatwereka iyo dutera tuja, iyo tuja. Nkuko twavyumvise mu nkuru nziza y'uyu munsi yashikirijwe na Matayo, ngo ntidufate nabi abana bato, ko abamarayika babo bama imbere ya Data wo mw'ijuru bamwihweza. Mu kinyegezwa co kurindwa n'umumarayika harimo nuko aguma yihweza Imana mu kibanza cacu. Iyo nayo ni nema dusaba umukama kugira ngo tubitahure. Bavukanyi ntore z'Imana, bavukanyi nkunda, umumarayika ntari kumwe nanje gusa, aranihweza n'Imana. Umumarayika murinzi aranyereka Imana iyo ntamugabiye. Ni umumarayika murinzi rero ni kiraro kandi ducako kikadushikana ku Mana. Umumarayika murinzi yama kw'irembo aducunze, haba kuvyuka, kuryama, ibihe vyose niho abari, atugira imbere uko twavyumvise mu gisomwa ca mbere. Umumarayika murinzi aratwambariza ku Mana, arayihweza mu kibanza cacu.
bavukanyi, dusabe rero twese inema yo kwama tugamburukira abamarayika barinzi bacu, cane cane tugamburuka ijwi ryiwe, dusabe no kumubona no kumenya izina ryiwe. Ntihagire rero bavukanyi n'umwe yibagira canke ngo areke kwama yambaza umumarayika murinzi wiwe. Nako nyene uzokwambaza umumarayika murinzi wiwe azokwama ahagaze neza kandi azokwama abaye ataco yinona, ukazoba ashigikiwe. Tubisabe rero tubisaba nyene Yezu Kristu ngo yama turungikira abamarayika barinzi, natwe tubashe kubagamburukira batwereke inzira ituganisha ijuru. Amen. Bamarayika barinzi bacu nimuduhagarikire. Mwari kumwe na Patiri Claude Sadite Mahindagu wo muri diocese ya Ruyigi. Umukama nabahezagire mwese kw'izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Amen.